Yes sir, reka tubaramutse mwebwe mwese bakunzi ba PITV aho muherereye hose. Muri kumwe na Moses Angelo. Nkuko mubibona rero uyu ni wamanya udasanzwe, umwanya ukomeye wa entertainment. Tubazanira abastar, abaririmbyi, ugwaruka rufise impano zitandukanye, abakomedie ndetse n'abandi bafise ivyo boshikiriza bitandukanye. Yes, nkuko rero mubibona imbere zanyu turi kumwe n'umusore mwiza, umusore akeye cyane, uwo ni DJ BP. Mukanya muraza kumenya byinshi kuri we, akaba asanzwe ari umu DJ akomeye hano mu Burundi kandi ariko arabyifatamo neza mu gihe kandi akiri umwe mu gwaruka. Reka ndamuramutse kugira ngo tubashe kumenya byinshi kuri we. Umeze gute muraho? Ego jenda aho meze neza namwe. Ego ni impore cyane kabisa, karibu muri PITV. Murakoze cyane. Yes, nuko rero bakuzi ku izina rya DJ BP, kubatakuzi rero neza bavuga ati urinde. Amazina yanje y'ukuri ni Bigeni Pierre Clarence. Akazi k'umwuga kampaye ni DJ BP +257 kandi abantu bose no basaba ko mwoja kuri YouTube yanje mukandondera ko mukagira subscribe na like. Kabisa, bumvise DJ BP anabajambo ni ndome zine zibiri, ari DJ na BP. Ngaho rero bavuze BP bovuga ati majambo yose niki? Bigeni Pierre. Bigeni Pierre. Akubwenge kabisa. Yes, nuko rero usanzwe uri mu DJ. Iyo bavuze mu DJ umuntu yokumva iki? Kuko benshi baravuga ati DJ wo mu studio amwe atanga amasinema, atanga indirimbo, DJ ameze gute, bisigura iki? Bo kategori y'aba DJ ni DJ bakora mu maboîte, nka par exemple nko ukora muri Toxic canke Arena, n'aba DJ baba professionnel. Mugasi cyo kimwe nawo muri studio. Abo muri studio baratandukanye nabo bakora mu maboîte. DJ mu majambo yose niki? Nacho ndibuka kuza. Disc joker kabisa. Aha, rero kubusanzwe uri umu DJ. Wewe uri umu professionnel, umunyamwuga abushitse. Wowe umaze kuja mu ma concert mu bitaramo bingaho umaze gukora, bimeze gute? Bo nagiye mu ma concert abiri. Y'Igitega n'Imwaro. Ejo gihe hari wari uravugiriza abandi? Abandi bantu atari aba star ubundi. Ku ba star bakomeye ba hano mu Burundi indundi, abo umaze gukorera ni bangahe? Ni bande? Hariyo ba We Love Music na tubuze, na Alvin Smith. Yes. Mu bisanzwe rero wewe uno mwuga wawutanguye ryari, wawiyumvisemo gute? Mu mwuga nawutanguye 2012, ntangura kumenyekana 2020 kwera nacerewe kumenyekana. Gusa umuntu yabinyigishije ni umu DJ nawe nasumbya ibintu nyene by'aba DJ by'umwuga, yabitangwa wewe 2008, yitwa DJ CB kandi nawe ni umu professionnel. Kumbura umuntu yokwibaza ati kuba watanguye muri 2012 ariko ukamenyekana muri 2020, iyo hotel yoba yavuye kuki? Ko ndiga ibintu bishasha nyene by'aba DJ ko sinari bwamenye kuntu bagira rya Victoire DJ, ko nanje nari mushasha muri iyo game y'aba DJ. Nari basi nashaka menyekane kwanza gatoya, basi mpere gatonye ivyonze hamaca nduga hama abantu bamenye. Kumbure abatumba bavuga ati DJ BP nivyo yigiye canke n'ibintu yakunze agira formation? Bo naravyigiye kandi ndabikunda, ndabifatira umwanya no ku mashuri narabikora, nari mfise akazi nk'iciga, gusa ubu narahejeje ubu ndakora. Yes sir. DJ BP, kumbure uyu numwuga utamenyerewe cyane kandi abantu benshi batabumenye bwinshi bawufiseko. Mu busanzwe mu muziki dusanzwe tuzi hari amakategori atandukanye, harakwita rap, hakubita novuga ati afrobeat ndetse n'ibindi bitandukanye. Mbega mu mwuga wanyu w'ubu DJ harimwo izo kategori zitandukanye? Yego cyane zirahari, haraba usanga ushaka gukubita nka rap
bikajana na rap nyene mbwa ntuvanganye afrobeat nayo ni apart yavyo. Rero ku bisanzwe wavuze uwo muntu yaguhaye inspiration, ariko no munsi rero turabona mu Burundi aba DJ bazwi cyane, novuga ati nka DJ Israel no wazwi cyane hano mu Burundi. Mu bisanzwe iyo uri kuraraba kano kazi mukora, kuko muri industry y'umuziki benshi bariduga bavuga ati nta mafaranga turonka, nta gasabune, mbega mwebwe mu gisata cy'iwanyu mubona bimeze gute mu gihe umunyamuziki ataronse kandi ari we mukorera? Siniyumvira yuko namwe hari ikintu mworonka gikomeye, bimeze gute? Nta kubeshe ibintu by'aba DJ uronka amahera makenya kandi asuzugurutse, kandi no mu muryango ubaye ko rimwe hagiye bakugaya bakagufata nk'ikigugu, bakavuga ati ibintu kurakora ntibibaho, mengo kura jokinga ibiki kura faking life. Ego c'est vrai na DJ Israel nawe narabijamwo rimwe nawe arazi metoda ayija basa ayikoreramwo, we bakaronka amahera apa. Kumbure rero umuntu bavuga ati ikibazo kirihe, kuko turabona nko mu Rwanda DJ Briana arazwi, ubu baramutuma ko muri Amerika, baramutuma ko mu Burundi, mu bihugu bitandukanye. Imvo canke ikibazo kirihe ku buryo abo Burundi bobo batashobora gushika kuri urwo rwego mpuzamakungu? Babuze ama connection y'igihugu cyose. Dufate nk'ubu par exemple nka jewe nshatse kuronka connection ncama babandi nyene twakoranye imbere y'igihe nkabasaba support, hama bakabandanya bamanshigikira. Niyo babuze rero aba DJ bo mu Burundi babuze connection. Yes, bakunzi ba PITV, ndabibutsa yuko turi kumwe na DJ BP, akaba asanzwe ari umu DJ hano mu Burundi, ubwo yaduteye iteka hano muri studio za PITV kugira ngo atwiganire byinshi kubijanye n'umwuga wiwe asanzwe akora. Yes, nika rero ndakugaruke ko mu isanzwe rero kuri no mwuga mukora n'umwuga udasanzwe kandi ukomeye cyane. Wanavuze ko benshi mbere banabatwenga bakavuga ati mbega aba bantu byo bakora ni biki basaze. Mbega none uyu mwuga hari umuntu atabyigiye ashobora kubyitirira? Nibigona manza kuvyiga kaca basi kagira experience kuri ivyo hamukamenyekana mu biragoye. Yes, kubisanzwe rero mu buzima busanzwe naho ni hehe wagiye kuvuza uraronka nk'ivyuma byo gucanga gatoya? Ni henshi vrema. Hariyaza ndatanga gukora muri Zanzi ya muri Asiatique, ndasubira nkorera kuri kozi rya kera bugaye, cansimbira kuri pacha ho nakorera ibiraka nyine bibaye amahera nyine make. Manza muri arena nkorana n'agapeti karaho kaka DJ muga koko naga professionnel vraiment narakemeye ngati safi sana. Yego. Yes, birashobora gushika nka hamusanga umuririmbyi ari kuri stage gasanga mu kimwe mukatira nawe indirimbo ntayarambitse neza, usanga ikimucanga bijya mu bikora mwisozeki. Badushaka kunganya umwanya kubera abandi baririmbe bari nyuma yiwe, ariko iyo usanga indirimbo nawe nyine ariko usanga ntayarambitse, usanga cyamaramara imbere y'abantu. Agashawe gasikoso ryacu nikosa giwe intebwa yitegurire none tukirendesha. Yes, rero nk'abo rero DJ BP waramaze kwinjira mu mwuga kandi ndibaza yuko utari busubira inyuma. Vision yawe wewe urabona nk'umurundi ugomba gushika kuri uhegwego? Moje ide yanje nugufasha DJ bo bashasha bariko baraza bari nyuma yacu aba underground, kandi ntegerezwa kubafashamwo n'aba producer rimwe ndafise aba producer nawe nafasha, kandi nawe ngo ageze kure, ageze muri ya style yaba Fizo n'aba Sadbi, kandi nawe narazwi ubunye ni ide yanje mu bisanzwe namufashije. Yes, rero kumbure turiko turarangiza wobwira abakunzi bacu ba PITV abantu baba bagomba gukurikirana ibikorwa byawe nk'imbuga ngurukana bumenyi ukoresha nizihe kugira ngo baze bararaba ibikorwa byawe mbere binakunze nejo bagashobora kuba bo gutumako? Bashaka kunkurikirana kuri YouTube yanje channel wandika ko bigeni pye DJ BP +257
mugakanda ko like na subscribe. My Instagram ni DJBP official, nayo mukagira follow. Murakoze. Wavuze ko witwa Bigeni, ni izina ry'ikirundi ni giki? Ikirundi ego sigura cyane ry'ikirundi bafashe izina ry'inka. Yes, nuko rero mu kurangiza abakunzi ba PITV twari kumwe na DJ BP, akaba asanzwe abyifatamo neza hano mu Burundi, kandi mwumvise ivyo asaba kugira ngo dushobore kuba twoterera ugwaruka nago rushobore kwiteza imbere mu mpano rufise zitandukanye. Akajambo kanyuma ku bakunzi ba PITV. Murakoze kunyakira PITV, murakoze cyane. God bless you. Yes, I nikore mari kumwe na Moses Angelo, dushimire na Papitex yadufashe kugira ngo amasanamu n'amajwi bibashikire neza. Mugire subscribe, like na share kuri Peace International TV kuri Facebook na YouTube. Bye bye.